Kaze mu kiganiro umutekano mushikirizwa n'igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Igihugu c'u Burundi kubera ubutwari n'ubukerebutsi bw'ingabo zaco carabaye rurangiranwa mu kwizerwa mu bikorwa vyo gucungera no kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Imbere yuko igihugu kirungika ingabo zaco mu bindi bihugu haraba imyiteguro haba ku bapolisi canke abasirikare kugira ngo bashobore kurangura neza ico gikorwa. Muri kino kiganiro tubashikiriza ibijanye n'inyigisho ku bapolisi n'abapolisikazi bari mu kigo c'inyigisho bita CEFOP ariyo Centre de Formation et de Perfectionnement aux Opérations de Maintien de la Paix mu rurimi rw'igifaransa bitegurira kuja kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Ico kigo kikaba giherereye muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Kikaba kirimwo abakenyezi b'abapolisikazi bagera ku bice 60% n'abagabo bagera ku bice 40% bariko baritegurira ico gikorwa. Uwurongoye ico kigo CEFOP aratubwira ibikorwa barimwo uko biriko biragenda n'urugero bigezeko. Nkuko mubibona musanze ku kivi twategura abakontenje y'abadame ivyo bakora mu mutekano hanze. No munsi mwasanze ko turakora ivyerekeye gufuya abantu nibarabara kuja guhagarika imodoka mwabonye ubuhinga bikoresha nibase ko turakora ubunyene. Hanyuma ibindi dukora hari kontenja zibiri zimakonje zizogaruka itariki 7 twa tubandanye ivyigwa nyene dukora n'abandi bose bitegurire evaluation abaturongoye bazoza kuturaba badupima aho tugejeje urugeze tugejejeko. Hama bibaye ngombwa mu nyuma doca haza Nations Unies ze kuraba kwa polisi twabateguye neza. Hama bibaye ngombwa bashoboje gukora umutekano hanze. Mission y'iki kigo rero no gutegura abapolisi n'abasivile kugira tubategure kamene abapolisi bamari bashoboje kuganukana umutekano umwanya wose. Byaba ngombwa rero vyiza abo bahejeje nabo batogenda akacaza inderema kagira information n'akazi kacu ka misi yose. Hama ibindi turakorana n'yandi masantre yo hanze aje gukana umutekano kugira twumve turabe urugero tugezeko turipimura. Ivyo twigisha navyo bisanzwe bizwi na Nations Unies. Muri kino gihe muri ico kigo ahanini ngo hagwiriyemwo abakenyezi ari naco gituma bayita contingent dame kuko nibo bari ku rugero rwo hejuru tugereranije n'abagabo. Twita contingent dame kubera hanini ya 30% gitwe n'abadame 40% n'abahungu. Kana contingent y'abadamu yo bayonyene. Rero nyine mwabonye abashefuro ba komanda isi yambe twagize yo kwibarabara muri kwa komanda abadamu. Abantu bari gufisa amaradi bari batanu gutwara abadamu bavuze contingent y'abadame befite y'abadamu benshi bumva ko ari abadame gusa ariko mu mategeko ya Nations Unies suko bagira bahinsiguro contingent y'abadamu. Contingent y'abadamu nivyo ibigizwe n'abadamu ku bwinshi ku rugezo rutaja munsi ya 60%, ariko hashobora kujamwo abagabo abahungu bo gushobora gukorana nabo. Nico gituma mwabonye no ngaha baravanze barimwo. Hanyuma ikindi kintu baraba cyane cyane muri contingent kugira bavuge ko ari y'abadamu baraba n'abayitwara. Imaze gutwarwa n'umudamu barashobora kuvuga bati ni contingent y'abadamu mu gihe yo bikwije n'ibyo bitigiriro bikurikira. Muri iri ngaha abadamu ni 60%, abagabo ni 40%. Iyo niyo limite nibyo biharuro Nations Unies ishobora kwemera. Urashobora kuduza ukagira abadamu barenga 60% n'abagabo bake badashikana 40%. Mugabo ntushobora kugira abadamu bari munsi ya 60%. Urongoye ico kigo yaratubwiye izo nyigisho ikiringo zimara. Yaratubwiye kandi ko atakibazo c'abigisha bafise. Usanzwe ngene bimeze inyigisho zimara amezi 4. Kwezi kwa mbere twigisha abatwara abandi cyo bitera madokomandema kugira ukwezi kumwe. Hama inyigisho nyezina zitangura iko kwezi guheze zimara amezi 3. Niho reba mu twategura abawufye twategura twabandi bacafasha abagenzi babo mugisha exercice pratique umwanya w'isiturota n'abandi bigisha bakaza gufasha.
bisanzwe n'amezi 4. Abigisha batambugo bimenye barahari kubera mwabonye ko bariko baragira kandi bikora neza. Mugeze sisi bikorwa mu 5 bayikoze mu 4 n'igice. Kandi bivuga neza abigisha bahari ngabo duhagaranye ngabo n'abigisha babo. N'abandi bava hanze. Mugabo bibaye ngombwa nuko centre itaremerwa na Nations Unies, hano abigisha baza kuvuga mu bindi bihugu baza kwigisha ngaha. Mugabo ko bitaraba cyatwikura kwa Barundi turafise abigisha ngaha undi bafise impapuro bahawe na Nations Unies au niveau regional ngaha tubakoresha. Yego ndaje nawe ndi wacu ngaha mu ruza dufise ba national basanga bafise ubushobozi bw'ibyo tubisha ngaha. Abigisha bari ngaha barafise ubumenyi bukwiye. Hariho abigisha basanzwe ari abigisha aha au niveau y'igihugu bafise ama certificat. Hariho rero n'abigisha basanzwe bigisha no muri aka karere basanzwe baja guformerana na Nations Unies muri aka karere muri cadre ya Union Africaine. Nabo turabafise si benshi mugabo barahari. Nta bigisha bakenye muri iki kigo barayuka bisa barahari. Umwe mu bariko baratanga inyigisho mu kigo Sefope yatubwiye ivyigwa bariko baratanga n'akamaro bifise mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Inyigisho ngaha tubigisha zijya nyigisho z'abo mu bindi bihugu babaraba bo mu karere canke bava mu bindi bihugu byo kwisi. Tubigisha mu bisanzwe inyigisho zijanye n'ivya FPU, Formed Police Unit. Duhereye ku kigwa ca mbere mwabonye ko twarimo turagiye cyo bita check point operation nibijya bijanye n'ibi tumenyereye byo mwibarabara nka PCR. Murabona yuko baraguha mission ukagenda bavuga ati twege turafise amakuru yuko hariho inkozi zibibi zica kuri iri barabara, hari habaza n'amaguru, arabaza n'imodoka, rimwe na rimwe baca bategura rero nk'umushefu ahava atwara abapolisi kuri urwo rubuga akagenda akaja gusaka abantu bacaho hantu n'imodoka zicaho hantu mpaka kwera baba basanzwe bafise amakuru akwiye wa muntu bakamufata. Ku kigwa cya kabiri hari yepfo mwabonye ko twarimo turabigisha ingene basaka inzu. Mwabonye abantu bajyamye inyuma bajya abo bita inner and outer cordon, bajya n'abantu bazunguruka ijya nzu kugira mwabonye ko bagenda bacurikiranye kugira berekane yuko bamwe baba baraba kunzu kugira barabe bajya abantu bava mu madirisha, abandi bakabaca baraba, abandi bava inyuma muri tujya tuyira tuhegereye. Rero babandi rero bakaca baza bakinjira mu nzu kuvyumva icyumba ku kindi cyumba ku kindi mpaka bagaheza. Mwabonye ujya muntu wa nyuma asohotse hajya avuze ati I make this house, avuga ati iyi nzu arerekana yuko yahasatse n'uhaciye wundi no muyoba no muri mission arashobora umuntu ahageze n'ikindi gihugu kihageze bagaje cyari kuhasaka cyakivuga ati iyi nzu yasatswe reka tubandanye. Aho bageze kuri uyu mwanya turabona bo bageze nko kuri 70% kuko turavye nk'ivyigwa hanini bakunda gukoresha iyo bageze mu butumwa bw'akazi hari mu bindi bihugu. Turabona yuko ivyo bamaze kwiga biri mu bintu byo bafasha gukora akazi kabo neza. Rero ubu turimo turagerageza turabe ko bomera nk'ababinonosora neza, nayo ubundi ho ku nyigisho bamaze kuronka zirashobora kubafasha gukora akazi kabo neza bageze mu butumwa bw'akazi. Abariko barakurikirana izo nyigisho muri ico kigo baratubwiye ko urugero bageze ko rushimishije, ko biteguye kugenda kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu igihe cose igihugu co kwifuza kubarungika. Ahanye twarize ivyerekeranye no gusaka no kugwanya imigumuko, ivyo bita cloud control. Turiga ivyerekeranye na checkpoints hama na cordon and search. Twarize ingene dushobora kuredija amaraport, twarize ingene ushobora gucungera abantu bakomakomeye aho twita de haute personnalité hamwe no gucungera inzu. Turiga ingene uri ku rugamba ushobora kubandanya ico twita tactical progression. Turiga ingene ko planifya ingene ducungera abantu. Turiga ingene dutambuka mu wundi buryo butari bwo dusanzwe tumenyereye twisunze ingene kano karere basanzwe batambuka ico bita parade n'ibindi. Turiteguye ariko hacariho ikibazo, hacariho ingorane kubera ko
nk'ibikoresho dukoresha usanga bigorana. Hari igihe nk'ubu usanga imiduga ijejwe kuyigirako ugasanga yabuze, ugasanga hariho n'ibindi utundi dukoresho duke tukenye, ariko nibaza nti aho tugeze twogerageza. Nukuri izi nyigisho jewe ndavye ahubwo twe twazihejeje mbona bo tuzinyarukiriza iyi mission kugira ngo twaratahuye gushika ubu noneho namwebwe mwavyiboneye. Ikindi naco nuko ahubwo ubona duhana breve kuri ibi vyigwa twize amakuru menshi kandi tuvyiga tubikunda tubinezererewe. None nje tumanywe mwashise ngaha kuri tele kugira ngo tugire application mwirabira, none kuri twavuze tubinezerewe cyane. None twebwe ahubwo tumara dutebeje twaje kombe nk'abashoferi kuko muri formation harimwo umugwi w'abashoferi, mu mugwi w'abashoferi harimwo abadamu, harimwo n'abagabo b'abashoferi. Twanyonga imiduga minini na mito ngira ngo ni muri ako kamo rero mu bariko ragatera bavuze ati abadamu b'abashoferi turaba polisi kazi turabakeneye. Ni muri ubwo buryo rero muri no formation twiteguye kugira dufite inyigisho zikwiye cyane kubera mu minsi tumaze ngahanye twararose ubumenyi novuga ko buhagije, kandi twarahungukiye nakunguka n'akarusho gakomeye kuko hariho organisation, hariho amasiporo, hariho ivyigwa bitandukanye twagiye turabona. Novuga ko nko ku bapolisi kazi ari akarusho gakomeye cyane, narijye twari dusanzwe tumva ko turi abashoferi kazi. Ivyo rero byatutumye tugira inguvu na kuraje isumbirije. Barasaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano kugira ngo bashishikare izo nyigisho, bongere bakore uko bashoboye kugira ngo ico kigo Sefope ibe ikigo c'akarorero n'ibindi bihugu bize kurahuraho ubumenyi. Ivyo navyo wakaba ari akunguko haba ku gipolisi canke ku gihugu cose. Notera kamo ubushikiranganji canke abajejwe igipolisi muri rusangi, mvuga nti kwiza inyigisho twamaze kubona akamaro kazo. Ni vyiza yuko umupolisi wese ntibigarukire ngaho kwimvira ngo tugomba twimvire yuko twogenda ahandi kugarukana amahoro, ariko umupolisi wese ahaca azige kuko nobwa ni z'akamaro. Ivyo tuja kurondera ahandi, kuja kugarukana amahoro ahandi, no ngaha turabikeneye. Rero umupolisi kugira ngo abe efficace, abe ingirakamaro ku bandi, aba akamaro cyane ku gihugu camwibarutse. Rero novuga nti babandanye bigishe, ntibegarukire ngahanye, bibandanye mbere no mu yindi minsi babandanye babigisha. Hama ikindi notera kamo abaturongoye ari bo bushikiranganji canke abajejwe igipolisi, no batera kamo mvuga nti ibikoresho arashobora kuboneka biboneke. Hama iyi centre turimwo bavuga yuko itaremerwa vy'ukuri mu makungu, mugabo nkavuga nti hamwe bakoze ibishoboka bagasaba yuko yemerwa mu makungu vyogira ikimazi, kuko vyozagira ikimazi twebwe abapolisi bo ngaha, bikagira ikimazi ku gihugu kandi bikagira ikimazi no ku bihugu bibanyi, kuko ivyo bihugu bibanyi vyoza kurahura ubumenyi ngaha, na cane ko burya izo mission tuvuga hariho izikorwa mu Congereza, hari izikorwa mu Gifaransa. Rero muri kano karere ahenshi hari amasantre avuga Icongereza gusa, ariko uno munsi twebwe turatombora ko uno munsi dufise akandi kabijya kuko tuvuga Igifaransa twongera tukavuga Icongereza. Rero vyofasha yuko bamwe bagomba baje nko mu mission azovuga Igifaransa twobafasha kugira ngo tubahugure, tubaforme, hama bazogende bafise bagage canke nobwa bafise ubumenyi bukenewe. Yego dufise no kwiga ikigo naho mu kibuno mwabonye ko ama préfet ko bikoragira, twashaka ibi centre d'excellence ose de la région ngaho hino hacu. Bisanzwe abagirisha ama formation ama FP bose bagiye mu Congereza, kuko muri ko nabagiye mu Congereza twashaka cyo tugize mu Gifaransa kwera muri region ngaho benshi
nta rurimi rw'igifaransa bavuga kandi tugabaye centre ya mbere ivuga ururimi rw'igifaransa bivuga n'ibindi bihugu bavuga ururimi rw'igifaransa n'ikibazo bya formation ngaha niyo twashaka mu ntego zacu misi yose carico mission d'excellence ivuga yigisha mu Congereza no mu Gifaransa kugira n'indi bihugu bikeneye ururimi rw'igifaransa bacumva baze kushigira bikigira ngaha kuri Congereza sango se bakivuga cokogwa twamaze kubishikiriza twarangize ibintu bisabwa bikenewe amakete yaranditswe hanyuma tuyandikishije muri Nations Unies batwemereye barishura hama tuva kuri etape ya kabiri nayo nyene badushimiye kuri etape ya kabiri uri hasigaye etape ya gatatu yuko baza kuraba kugendura ingabo bagendura iki kigo bakadufise ivyankenerwa bikiye bya twavyanditse uko bimeze hama bacabana kuba deployer hanze kumeye cyane ibo cemera Nations Unies bivuga yuko n'ibindi bihugu bishobora kuzagira foroma nyigisho ngaha nandi abigisha tutafise bafasha kuva mu bindi bihugu bakazogira information ngaha hama kandi Nations Unies ikatwubakira izindi nyubako dukeneye dikeneye abandi nta kanya kwa dufise nyubako nk'icane zimeze nabi aho iki twubakira ibintu bigezweho bikwije n'amategeko yatanga na budget igihugu kirayikoresha mu formation ngaha n'abanyagihugu nyine bakaronka kubera baza kwigisha ngaha batiza guhembwa ariko na Nations Unies urumva arusha ni kenshi cyane ku banyagihugu n'igihugu cyose akamaro ni kanini cyane kuko murabona nk'iki Congereza ubunya abadamu bari ngaha mwumvise namwe bw'ingene bakivuga ariko nkurikije ibyo ngene ndabona ahandi aba bavuga Icongereza bagombye kuvuga Igifaransa nukuri birabagora byarabagoye cyane twe novuga ko dufise amahirwe yo kuba twatanguriye kuri igihugu kivuga Igifaransa kuvuga Icongereza rero ntibigorana cyane ni intamba n'intoya biradutevya gatoyi muga duca tubitora niyo novuga ko setanacu twe twagize uwahoze ari muri ico gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrique akaba ariko arafasha gutanga inyigisho muri ico kigo CEFOP aremeza ko abapolisi b'abarundi arabambere muri ico gikorwa aravye ingene bigenza iyo bariko barakora ivyo bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu agasaba abizegwa bakarungikwa muri ico gikorwa ngo babandanye kugira umutima wo gukorera hamwe baheshe iteka igihugu cabo nukuri hariya abarundi n'abambere muri ibi bihugu tabara mu bindi bihugu ngirana mu muhora muvyumva uhereye kuri bene wacu abasirikare bari muri Somalia natwe twasizeho izina ryiza twarakoze bihagije hamwe bavuga bati nukuri abarundi twari bwabone abapolisi b'abarundi ngene bakora baranezerwa n'ingene twabafashije mu kurondera amahoro mbere wanashaka bavuga bati bamwe bati kugira dusubize ibigwanisho nuko abapolisi b'abarundi ari bo bari ngaha kuko abapolisi b'abarundi ntabahengamiye kandi barafasha neza bahuye n'abakirisu bakabafasha bahuye n'abamizirima naho nyine bakabafasha byose batabara hose nabo bari bahengamiye kanatsinda uhereye nk'amatora bari barateguye abarundi nibo bakoze henshi barayacungira neza bigenda neza uhereye n'umuzo wa papa muri ico gihugu abarundi nibo bamucungiye gushika asubira inyuma mu mahoro n'umutekano ubu novuga ko bari nko ku ca kabiri novuga ko bari ku ca kabiri kuko uraze ivyigwa tubaha byari vyerekeye ico nokwita métier de la paix nukuri uravye jewe nigisha aba officier nibo nigisha cyane ndabaha teori kandi ndabona ko bibanezera bakavyumva neza kandi uravye n'aba bandi barakora neza ukabona pratique nyine bayikora ubona ko bayikora neza cyane bashizemo ishaka mugabo icyo nohanura nuko bofasha ababijejwe bakaja kurasa kenshi bakagira amagizerisi menshi mu kurasa kuko nico kintu ca mbere naho baza muri inspection baraba kikaba impression ico nibatekera nkuko namo ndabibahanura icya mbere ni ukugenda bazi ko bakorera hamwe atagukora uri umwe wigenga hanyuma icya kabiri ni ugukeburana mu kazi kuko ugiye ugatwara idarapo ry'u Burundi userukira igihugu cyose
bononye wahononeye igihugu cyose, ariko ukoze neza n'igihugu cyose gitega iteka. Rero nobahanura kwitanga batiziganye bagakora ari abarundi, bakagenda bitwa izina ry'abarundi bose atakuza baracanamo, bagakora neza hamwe, dusubira tugashimwa, bakazokurikirwa n'abandi uko nyene bikazogenda uko nyene igipolisi cy'u Burundi kikazoguma kigenda naco nyene kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Ico kigo rero nk'uko kirimwo abantu benshi ngo hari igihe hibonekeza abagwayi, kikaba carategekanije abajejwe amagara y'abantu kugira ngo bakurikirane amagara y'abo bapolisi bari muri ico kigo. Muri iki kigo byifashe neza cyane, amagara ya polisi yifashe neza, kuko iyo baje bafise nk'ingorane yo kurwara turamwakira, hanyuma tukamwandika makino gitabo, tukamwandika ingwara afise, tukamuha imiti ibiri ngaha, imiti idashobora kuboneka dogiteri acamwandikira urupapuro akaca agenda kuyirondera hariya ku bitaro by'igipolisi kw'Ishamiki. Intambamyi dukunda guhura nazo, hariho intambamyi ya mbere, hariho imiti usanga ngaha tubura, ugasanga birinze gusabwa yuko baza kuyirondera hariya ku bitaro by'igipolisi kw'Ishamiki. Iyindi ntambamyi dufise, turafise intambamyi yo kubura ambulance, kuko turashobora guhura n'ingorane y'umuntu agwaye nko mw'ijoro naho haba ari ku murango, ukasanga afashwe n'ingwara bisaba yuko anyaruka kwa muganga byihuse, ugaca usanga rero turabuze ikimujana n'ingoga ku bitaro bikuru by'igipolisi. Iyo niyo ntambamyi dufise, usaba yuko turonsa imiti ikwiye kugira ngo nk'abagwayi ntitwirirwe turabarungika kuvurwa hariya ibitaro by'igipolisi. Nk'abaganga ngaha turabafise bakwiye, abadokiteri barahari, abanyefurimeri barahari. Hanyuma ikindi gisabo twosaba ni uko bodufasha bakaturonsa ambulance ishobora gufasha mu gihe hagize nk'ingwara tudashoboye ngaha kunyarukana byihuse ku bitaro bikuru by'igipolisi. Muri ico kigo rero ngo barahura n'intambamyi zitari nke, bagasaba kubandanya bashigikirwa mu byo bakenera. Nkuko mubibona ngaha intambamyi dufise ni nyinshi cyane. Turakeneye materiel didactique, ibikoresho dukoresha kurigiya formation ngaha. Ibikoresho dukoresha bisaba ko tugira ama exercice pratique ku mwanya wose mu gatondo, ku mugoroba. Ibyo bice bisaba ko tubirondera hariya, turashaka gusaba ntitubironke, bice bisanga formation nikiragenda neza. Cyo kintu cyambere cihuta materiel didactique. Ugiye kwinjira mu makontenja bashaka gusanga ibikoresho byinshi dukenera kugira ngo bibe bikoresha, ntitubifise amakuzinire guteka, kwenda ni makontenja bazoteka bakoresha amakuzinire, hazomya kumesa bakoresheje amamashini, hazomya gukoresha amazi kugira amazi birapima neza, kuye bazoje usanga hari amazi ari sale, hari ivyuma rero bashaka kuregura kugira amazi meza, amazi ushaka kunywa atangorane. Ibyo byose rero dufise ngaha cyo dutera ingwane muri formation. Ndo batera nuko ibikoresho byo dushikira hafi hamakadufasha kugira ngo iyi centre ibayemeze na Shozini, tukihutisha ibikorwa kugira ngo baze baturabe batwevari, kugira ngo iminsi imbere polisi bano basubire kuja kurandagana n'umutekano hanze. Mwebonye ko cyagiye baje muri Central Afrique babaye abambe, kwe byose babyigiye ngaha, bivuga yuko dushoboye, dukeneye rero uwo muco ko boza kuturaba hama tukiteguye iwacu bitwerekeye kugira ngo Shozini ituhe uburenganzira buja hanze. Ariko bariga ahanini benshi bagize intambamyi z'ururimi, kuko ibyigwa byinshi bitangwa mu Congereza, hanyuma rero murazi ko natwe twivugira Igifaransa. Rero cyane cyane abapolisi bato biragorana kugira ngo batahure ibyo bariko baravuga, mugabo uko baguma babisubiramwo baguma babikoresha kenshi, turabona n'ukuri ko baragira akigoro gakomeye, nabyo nyine bariko barabishikako. Icyo nicyo cagombye kuba intambamyi baragikemuye mu buryo bwiza, ubu barakurikira neza. Kambere no gusaba aba bavukanye turi kumwe n'umwete bakaguma bitanga nk'uko batanguye,
kugira ngo inyigisho zizohere kabisa neza neza bamaze kumenya neza icyo bakora icyo bagejwe. Hanyuma icyo nosaba nacyo igipolisi ni uko izi nyigisho zogumako naho izi ekwiri zitatu zoheza izindi zikaza bakiga, kuko ubu bumenyi butangirwa ngaho naho batabukoresha muri Nations Unies n'ubumenyi usanga bukenewe no mu gihugu. Igipolisi cyacu giteze imbere kwisunga amategeko.